mu kigabane cya 15 kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 28. Matayo 15:21 gushika kuri 28. Umunsi umwe Yezu yari yigiriye amarora i Tiri na Sidoni, hanyuma haza umugore w'i Kanaani avuye muri ico gihugu ashirijwe hejuru avuga ati, "Girira ikigongwe Mukama, mwana wa Dawudi, akigeme kanje shetani yakishe." Yezu ntiyagira ico amwishura. Abigishwa biwe bamwegereye baramusaba bati, "Mwirukane adukura induru inyuma." Yezu asubizayo ati, "Nta bandi banzanye atari intama z'Isirayeli zatakaye." Nyamugore arateba aramwegera aramusenga avuga ati, "Ntabarase Mukama." Yezu aramwishura ati, "Ntibikwiye ko umukate w'abana wohabwa utubunda." Nyamugore asubizayo ati, "N'ivy'ukuri Mukama, ariko utubunda turarya utuvunguka dukorotse tuva ku meza y'abashebuja." Yezu aramwishura ati, "Ewe mugore we, ukwemera kwawe ni kunini. Nibikubere rero nk'uko ushaka." Kuri iyo saha nyene wa mwigeme acarakira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere hari umugani nagomba ko duhera ko mu kuzirikana w'Abafaransa ugira ngo qui aime bien châtie bien. Umuntu akunda neza ahana neza, ntahana kukwimara ishavu, ahana hanura, ahana arondera gutabara, gukiza ibyo ariko birafata inzira y'urupfu ngo bigaruke bifata inzira y'ubuzima. Urukundo rw'Imana rumeze gutyo. Sinumwe rw'abandi bama bari muri sheri shushu meme umwanya wose bagenda bapfa, rimwe rugakara rugakangira, ariko si Imana ibishaka kwimara ishavu. Yuzuye urukundo rero twumvise mu gisomwa ca mbere. Aho Imana twumva ituma umuhanuzi, twari tumenyere mu kanwa ka Yeremiya Imana imutuma amajambo akaze, amajambo agoye, amajambo aremereye, amajambo ateye ubwoba, ariko si uko Imana ishaka gutera ubwoba. Nuko umuntu aba yasinziriye rya tiro ry'urupfu ateranyika, Imana igaheba igakoresha amajambo akaze kugira ngo imugarukane, kugira ngo imurokore. Ntibitubona yuko ingene Imana idukunda ikabona iti, "Hako umuntu apfa, pfuma ntanga umwana wanje." Yezu ahaka umusaraba. Nico bisigura ko Imana idukunda, hako ibona ko dupfuye tugaherengetera, irakara ivyo gukara binaniranye igapfa igira iti, "Basi ndahevye n'umwana wanje kugira ngo mubone ko ndi serieux." Igarage dufata umenga Imana ntisebye. Ikita mu rupfu kugira ngo idukure, idukingire urupfu. Burya mu bisanzwe nubwo tutovuga tuti Yezu aguma apfa nka kumwe kwa mbere, aho uko duhereza inkuka y'imisa hajya tugira ngo, hajya Yezu agira ati, "Murame mubigira muvyibuka." Abagize ati, "Murame mwibuka yuko mwarananiye Imana gushika naho nanje imwe bikagira iti, genda ube ikimenyetso gikomeye turabe ko bukanguka." Bariko barapfa, bariko bagenda bapfa. Inkuka y'imisa ikamitwibutsa iti, aho uri kuragenda upfa, n'ubu Mukama arakubwira ati, "Ubwo ntiwibuka umwana wanje natanze." Kubira urukundo ngukunda. Mukama akagira ati, "Nzoba ndi Imana yabo, y'imiryango yose y'Isirayeli." Ngo kuva kera narindi Umukama aramubonekera. Kama wenyene akagira declaration d'amour idasanzwe, akagira ati, "Nukuri naragukunze urukundo rwamaho, nico gituma nkwiyegerezanya imbabazi z'Imana." N'igihe rero Imana ikangira, si uko bigomba gutera ubwoba umuntu, ibigomba kurokora,
n'urukundo ruba rugomba gutangira umuntu agira ngo mugobo gurupfu. Twaravyumvise mu misezi ngene Imana ivuga amajambo akaze iciye kuri Yeremiya, ariko aha ntishaka gushika gusubira kunagura Israeli, kuyisubiza akanyamuneza kadasanzwe, akanyamuneza k'Imana, gusubiza igihagararo cyiza Israeli muri yo n'imbere y'andi makungu. Hari ikintu gikomeye umuntu ashobora kwibaza ati none aya majambo Yeremiya yamuje ko ryari? Kuko biragoye kumva, kuko tuzi yuko burya n'Imana yidukoreyemo idusigamo caractère, dusigamo attitude, dusigamo ntengamiro, inyifato. Muga biratangaza kubona umuntu yamumenga afise amajambo arungurira, mukazubona mu mwanya wundi afise amajambo yoroshe meza y'akanyamuneza, y'umwizero, y'uguhoza. Bivuga yuko by'ukuri n'ubundi umuhanuzi muri uyo mwanya akoreshwa n'Imana, akoreshwa n'Imana. Imana nayo ikazana ijambo ku gihe cyayo, nako ku gihe cyaryo, ku gihe cyaryo, igihe ibona iti iri jambo rirakwiye koko. Icyo gihe cy'Imana cyuko turonka amajambo benayo akatuzako, ari gihe tuyatora uko iwacu, canke tusabira umugwi, canke dusabira igihugu, canke dusabira iki. Nk'ubu sinzi abantu hamwe y'abakisohotse bugira n'abagira bati ubu tugire tujye hamwe abasenga umukama twese muri Yesu Kristo, dusaba umukama duhe ijambo rimwe ku gihugu cyacu. Mubaza ko umukama toyitanga mugabo ko tuguma tujyana hagati yacu, jewe nijya avugisha uri mu mashetani, wowe sivyo ntibikunda. Usanga mwe turiko turateba. Imana izana ya majambo yayo ku ruhande rw'umuntu ni ryari habageze. Twese nuko tumeze. Hariho umwanya wa mbere ibyago bigitangura kuburwa bagira bati tosha po turi mu bihe byiza, iwacu byose ni sawa, twicaye ku gahiye, twebwe nini nta kibazo, tumerewe neza. Byo reka nimwebwe muri ko mushaka ko konona, mwaba muri ko muvuga ibintu bibi gusa, mwaba muri bipinga, mwaba muri ko muragira iki. Wait and see. Ijambo ryiza ryanditse mu kungene duhumeka neza uyu munsi, turinganiza ibintu neza. Nta handi riri, naho atabara asesekara ibintu by'umwakaka. Mugabo l'attitude et l'organisation y'ingene ubuzima bw'umuntu bumeze, ukabona uti uyariteguriye neza. Uyu amajambo y'Imana yomuza ko nay'umugisha mwinshi imbere yiwe. Umugisha w'imbere utegurwa uyu munsi wa none. Suzo dukorokera ko nk'ujuju oya. Nitwofata yuko tuguma turi mu manyangu ku mu mitima ibesha yorobeka ijyajya ikagira ikitangisha bitanga uburozi, hama ngo duce turondera ko amajambo meza tuza ko guke. Mugabo umuhanuzi arashobora kuyabona atararanguka. Ariko ndakebwa yuko n'umuhanuzi iki gihe yumva ya majambo ni igihe mu mitima haba hatangiye koroha, kwiyorosha. Kuko twese ubuhanuzi bukaze bukiza tubanza kubwiyama. Urabona n'abandi benshi ariko barasengaga akazingurira igitabo ukabona asomye, iyo namutse avuye mu gitabo ashaka kubona uti yaronsira ijambo canke yaronsire. Aronse nk'iri ava bimengana mwamwe mu maso. Mugabo arose nka ryarinde ati nk'ufise bisho byayo imbere ibiki n'ibiki, ava yiraburaniwe kubona uti ntiyaronse ijambo ryoshe. Twese tukiyaronka amajambo benayo ari umenga tubanje kuyiyama. Mbere igihe ivyago bije tukabanza twese guhundagara. Tumaze guhundagara tukabanza tukirevolta makama kamene. Birarenze urugero tukabanza kugwana n'Imana. Kamenga turiko tugwana n'Imana. Tukayanka. Tukavuga tutoya Imana yarengeje kamene, none twe twacumuye gusumba abandi. Ukamera nk'uko umenga nturuguruka. Ariko igihe ibyago n'urubanza tuba tuhamagaye ko bihaye bidukaranga,
umutima ugatangura koroha, umuntu agatangura kwiyumvira ati mugabo ndaguye ndagarutse, none ibi ndabona nk'uruhara rwanje rubi. Ugatangura kwiyumvira uti basha naje nari nkwiye kwisubirako. Ijambo rica rikoroka rishasha, upfa kugurura mu mutima, mu muzirikanye no mu gushaka amajambo bene ayacaza. Umuhanuzi ari ngaho arashobora kuyumva n'igihe utaba urumva neza ikindi kintu Imana itanguye kwandika, we ayumva kare kugira ngo mu kuyumva kare adutegure kuyakira. Hakagira iyindi ntambuko rero aho umuntu aca yero hakagira ati Mukama naracumuye, ngirira imbabazi. Imana igacishitsa ubuhanuzi bwiza. Nuko bigenda. Mbega uyu munsi jewe ngeze he mu kwakira ijambo ry'ubuhanuzi bw'Umukama? Igihugu cyacu kigeze he? Amakominote yacu ageze he? Imibano y'abihaye Imana, imihari imigwi y'ubutumwa, twakira gute ubuhanuzi bw'Imana? Igihe cyose umuzirikanyi wacu hamwe wiyoroheje, ukamenya gusobanura neza rimwe uruhara rubi rwacu tugira, uruhara rwiza rw'Imana itegura akazoza keza iminsi yose imbere y'umuntu, ruca rutangura kuguruka iwacu. Mu nkuru nziza turumvise ukwemera k'uyu mugore w'umunyakananikazi n'umupaganikazi, aza asaba atakambira ngo akigeme kiwe kishwe na shetani. Yezu arakauka, arihorera, ararengana. Mugabo uyu mugore abandanya akoma karuru atakambira Yezu, gushika naho ngo bimena amatwi abigishwa biwe barateba batakambira ati dutabare n'ukuri, araturembeje n'amaruru yiwe, mute kwico gitangaro atuva inyuma agende umwana we mukizera bimwe bigira. Yezu arana. Mbere biratangaje na Yezu yadamubona no mubaza nti none wagira yiki? Niwe nyene agiye mu bapagani kandi arazi ko adashobora gukiza, yamayigaragaza nk'umukiza. None wagiriye yiki udashaka gukiza? Hari ikibazo umuntu yabaza Yezu, kuko Yezu ahari aguma ari wa wundi, ntahinduka niyemuka. Ahasanze abantu bari dispose no mukiza aguma asesekaza urukiza. Nukuri no mubajije wagiriye yiki uzi ko udashobora kwiyima gukiza? Mugabo bisanzwe Yezu mu kuvyanga mu kuvyiyima hari ikintu ashaka kwigisha. Sukwana kukwana icara tucyumvirize rero kiraryoshe gose. Ubwa mbere dufatire kuri uyu mugore, arakoma karuru gushika naho abigisha ati muteko atuva impande, araturuhishije. Ubwa mbere dufatiye kuri uyu mukenyezi hari inyigisho ikomeye, ingene Yezu nawe nyine akamugerageza, akamubwira ijambo hamwe yoribwira bamwe bashuha nk'isafuriya ngaha muri twebwe twoca dusara ati toka pareti, jewe narungitswe ku bana b'Isiraheli, sishobora guha umukate w'abana imbwa. Yezu yavuze utubwa, mugabo yitije imvugo y'Abanyisiraheli. Abanyisiraheli bamabona yuko bo barazi Imana y'ukuri, nibo bantu do noblesse. Murazi n'abantu muri ibihugu biyita bati twebwe turi abantu special, turi abarundi basanzwe. Umuntu arabaraba akavuga ati musumba igika abandi. Twe turi mu miryango y'aba cyabugufi, usumba igika abandi. Nufise abana aho bakora bagusange nyo uyisangiye nujya witango mu mutwe, aho ubuza amaraso suye gutabara. Aruha bacaka mukagira ati ntimuyanshire ngo jewe ndi munoble. Bagira bati iyo mihimbiri y'abapagani ntizimana ni imbwa roshin, imbwa y'umurizo. Ari zitagira imirizo ni imbwa. Mugabo Yezu bivuze abyorosha akagira ati umukate w'abana ntushobora guhabwa utubwa. Yavyoroheje.
iki rero Yezu ashaka ni iki? Ariko uyu mugore yaracotse vre, ingene dushobora gucoka dusabira urukiza mbere atari n'ubwo iwacu, dusabira abacu. Kumenya yuko umuvyeyi si uvyara umwana gusa akamutereka ngaho, aranamuvyara. Ndabona abavyeyi benshi nko muri gihe durana y'amajambo benaya, nawe ukigana ugafatira kuri iki gisabisho. Urafise umwana vyase, shetani yiciye mu rumogi, yiciye mu nzoga, yiciye mu buhumbu, mu busambanyi, yiciye mu bintu byo kwiruka n'isi, ukabona uti uyu muntu arapfiriye hejuru. Gumizako nturekure. Yezu ukamubwira uti sindakurekura utampaye nanje urukiza rw'umwana wanjye, kuko ndazi ko udashobora kwiyima gukiza. Mugabo Yezu ashaka iki? Kubona uyu mugore ageragejwe n'iyo shetani, ageragejwe n'abigishwa bamubwira dukurindura inyuma, ageragejwe mbere na Yezu akamubwira amajambo agumye, ariko akihangana akavuga ati ndabizi imbwa basi ziratora utuvunji tw'imikate yavuye ku meza y'abashebuja, araciye bugufi. Aho rero ku muntu aciye bugufi nama naribabwiye Imana ikibadezana. Mwumvise Yezu ngene aciye agira ati mugore ufise ukwemera kudasanzwe, n'ukuri kose ndatsinzwe imbere yawe, genda bikubere nk'uko ushaka. Murashaka gutsinda Imana? Nukuyizigira no guca bugufi nta kindi. Ushaka gutsinda Imana nahayifatira aho hantu Imana iri faible. Ku muntu aciye bugufi akayizigira akirekura iminwa yayo, nayo umenga ica yirekura yose, ica yitanga. Murumvise ingene Yezu yishuye ngo genda ivyo ushaka bibi uko ubishaka. Umenga yibagiye yuko harimo n'imigambi y'Imana. Mugabe imigambi y'Imana n'ubundi n'iki ishaka nuko tuyizigira. Hanyuma hariya mugabe ikintu gikomeye nico nagomba gushikako c'igituma Yezu akautse akanka ego n'abatumwa akabangira. Ngabire ubwo yarankiye abatumwa agira ati no sintanga ibintu nko kumenga n'ibintu ntereye umuntu. Oya, ikintu Yezu ashaka nuko ukuntu uyu mugore amuzana akamushikana imbere yiwe. Yagushaka kumubwira ati ndabona ibiguhanze hiyo uri, ndaguhaye genda mugabo ntushike ngaha genda. Oya, Yezu nakora gutyo, akabanza akamuzana kumwumvisha ati imbere y'ico ndaguha kandi ndakiguha ndagishoboye, ndashaka kukumvisha iteka ufise, kubera ko wizigiye urashobora kuyaga n'umwana w'Imana. Mbe bari muzi ko mushobora mushika ngaha mukayagana Yezu ko ari iteka rikomeye cyane, ntirihabwa imbwa kunyene yabivuze, ntirihabwa intozo ukumuza gusangira ku meza y'umukama. Kubera tubigira iminsi yose ntitumva ko ari iteka rikomeye. Imana ikazi wawe mukicarana mugasangira mukayana. Ngo ufise ikirezi hari igihe atabona ko cera. Yezu nico yashaka. Imbere yuko uronka ibintu usaba, banzuze wicare ushike uganire na nyene ubuntu bwose. Abanza kuganirize wumva iteka guhaye. Nibaza uyu mugore w'umupagani, kumbura mu ntavyo twumva, uyu mugore w'umupagani atewe iteka, kuko abapagani bari bazi yuko n'abayahudi babanka ntibashobora kwegera umuntu w'umumetre nka Yezu. Ejo nageze kubona akantu k'akavideo, umuntu w'umwigeme w'umujournaliste w'impumyi aragira Imana yari yaragize ugushaka n'igishara cinshi cyo gushobora kuyagisha perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Murazi ko ari umuntu hambaye mu gihugu ciwe, umengana nk'ikimongo. Igihe kimwe nimba bayibwiye perezida agira ati muramunzanira tuganire, aramuganiriza aramuha interview. Mu nyuma aramusaba ati nkundira ndagukabakabe, kuko impumyi mu kumviriza kwazo ni mu gukabakaba. Aramukabakaba aramwumva, akanyamuneza yatwaye. Abantu bose mu komantere bakagira bati Putin ari n'ubuntu bwinshi. Siko namubwira publicité n'ibyo bagize.
ari n'ubuntu bwinshi ngene ariko umuntu w'impumyi, umuntu umenga nta gaciro yari afise, anyotewe kumwumva no kumukorako, bikamuha kumva ko atewe iteka ryo gushobora kwicarana na perezida. Uyu ni perezida. Camwe yumvira rero umukama dutera iteka, tukicarana nawe, tukaganira nawe, tugasangira nawe. Iryo teka muraryumva? Ese umukama yuduha ntiturimenyere. Uyu mugore rero ubwa mbere nico Yesu yashaka kumushikanaho, kumwumvisha ati ubu ntukiri umupagani kuko wanyemeye. Urarusha n'aba banyisirayeli bahishuriwe Imana mugabe ikabananira kumva ingene gusangira n'Imana, ariko we ukunyizigira ukanyemera jewe Imana yarungitse kubw'ubukiro bw'abantu, ubu urashobora kuba uwo mu nzu ku Mana, mu nzu ya Data, ugasangira n'Imana, ugasangira ku meza y'abana bo mu nzu. Ari uduce tuvyumva kiri kare na twebwe. Burya abasangira neza suko kubiboneka inyuma umenga bari mu vy'Imana, n'abantu Yesu araba mu mutima kumva ati muranyizigiye, mwebwe nimwe murya rero ku mukate wo mu nzu kwa Data. Abandi barya agakate bagataha uko, barya agakate bagataha uko. Imana rero itubona mu mitima, tuyisabe yonyene itubuganizemwo uko gushaka, ni kwigere gusaza, ni kwigere kwimenyera, uko inkuka y'imisa tuyigiyemwo, tugasaba umukama akanya gato, naho ko baka iminota 5-3 kabura mukama gusubira kumva iryo teka mpawe yo kuza gufungura mu nzu kwa Data, ku meza y'abana mu nzu wawe. Kandi umpe kurigendera hamwe ushaka usohotse ngaho ugenda uradundika nka babarasta. Jewe ndi umuntu noble, ndi umuprince cyangwa ndi umuprincesse kuko navukanishijwe na Yesu Kristo. Jewe mfungura ku meza yo mu nzu kwa Data, ariko biratugora kumva. Mbere ukamenga biranadutera isoni kubitwara mu bandi, nuko utaratahura amajambo bene ya Yesu, aho wenyene ashobora no kukwima ibintu mugakagira ati ingube mubi wanje. Nico gituma igihe cyose dusabye umukama ibi canke ibiri ukabona aratevye cyangwa ukabona arakwimye muri uyo mwanya uko wabishaka, wumviriza neza unabe yuko Tereza agira ati hari ahantu taraduga neza mwiteka ryo kwicarana nanje, banzuze wicarane nanje. Muri iyi minsi ndabona abantu bariko barasaba bati dutabare, inzu yacu harimo ibintu uzu dusengere. Mugo ndazi ijambo rya mbere nzoshika ndababwira, ndabona akanya ko kujanye ntugugambira imbere yuko ntabara inzu, imitima yanyu iratabara. Ubwo Yesu muramizigi cyane mushaka ibintu aba mukaba imitima yanyu itari connecta kuri Yesu, ndatasha umunsi mwebwe mwamaze kwiconnecta, inzu yanyu nzokirira mu kwiconnecta kwanyu. Umwana wanyu azokirira mu kwiconnecta kwanyu. Dusaba umukama kugira ngo igihe tuboye umyenga aratevye itwibaze ko yadutaye, ahubwo bariko aratubwira ati banza wegere neza, nturegera neza. Gutyo nitwishire mu bagomba gusa ibintu umenga Yesu araduhaye birarenganye canke ararenganye nawe urarenganye. Abantu baza gusaba ibintu Yesu yabaha bikaba biheze bakaba barenganye, ariko barashaka kuguha kuba mu nshuti z'ubwa mbere mwamana nawe umwanya wose. Ico gihe ivyo mu nzu kwa Data biba bibaye kwawe. Amen.